ndatangaje ukunyene amazi ariko aramanuka atazosubira kuduga, ni nako abansi bacu bamanutse ntibazosubira kuduga mu izina ryayo. Ndatangaje ukunyene turi ngaha haboneka hasi, ariko mu gihe kigufi tuba turiko turabonekera hejuru, niko tugiye kuva hasi tugiye kuduga mu izina rya Yesu Kristo. Uzoguhagurukira wese, uzogira ikibi akwiyumvirako, azomanuka nk'aya mazi amanuka, ntazosubira kuduga mu izina rya Yesu Kristo. Ubukene buramanutse mu izina rya Yesu. Impwemu mbi y'ubusiribateri iramanutse ubutakiduga mu izina rya Yesu. Ya mpwemu yahora ikubuza gushika iramanutse ubutakiduga mu izina rya Yesu. Aho uriko uradukurikira nuri, ndatangaje ku buzima bwawe, wewe wizera Yesu, wewe Sabbath Church, wewe Famille de Délivrer, wewe Eweke Ministry, abansi bawe baramanutse ubutakiduga mu izina. Shalom, shalom.